Alvera bro Alvera je n'umuntu wiwanje je mu bintu by'iwanje karere yiwanje Alvera bifisemo support kandi komeye usaba imbabazi abantu badukurikirana amagundo usaba ikigongwe muhimbara uvuga ati mushiki wanje twagiranye ibihe byiza ndikuye mu mugwi w'abagucafuza banakubabaza urumva kugira dutera intambwe hano hantu tuhamaze neza ntiyantumye ariko ndizera ko ahantu ari Gundos arumva nezererewe kubona Gundos yo tukamuhira umusore w'ijunja n'ijambo nkono turiko turabona akifatikanya na Bacimamanda Moses mu kurema inkuru z'ibinyoma zivuga ngo hari amafoto n'amavideo y'ubwambure bw'umukozi w'Imana je Alvera na kimwe dopfa ngo ikintu ngira mvuge coco ujya mwana bamuveko pe Alvera muhimbare bamuveko kuko ahezagera imitima ya benshi nk'umuntu azona duza n'umutwe ngo asubiye kuzana content ivuga Alvera nabi nanje nzomwitambika imbere tuza turirinda kwinjira muri vie privé y'umuntu nuko rero my sister ebana je kwenda mwishimira bro iterambere giwe je ndagishimira siko ariko aza tahure cyane Alvera n'umuntu wo kumbuga yego izi challenge ziba zikenewe muri carrière bro iyi challenge ari karacamo yego naragiye numva neza yuko afise n'indirimbo muri studio arabi indirimbo yitemu kuko n'indirimbo ubona neza yuko ubutumwa bwiyo bwoshikira benshi iki gituma kubera neza yuko turacabuza aba content creator Alvera muhimbare se mu content creator iyo ari mu content creator afatiranya sori indirimbo apana kugenda kwisigura ko ugitinya kuvugwa yego ibi bintu dushaka kubivemo naho iyo video yani AI fise akibuka neza yuko manager wa Alvera muhimbare iciza yamukoreye mu buzima bwiwe muri karriere yiwe yego yani ahemutse yo bakoze ikosa rikomeye cyane yani afise iya Wema cyangwa afise ya Alvera ariko hari izindi elema ziko ziramuja mu matwi zimutera ishavu yani yaba n'amabanga bafitaniye hagati na Wema cyangwa amabanga yo bazi kuri Alvera muhimbare ngo yasohore siko umugwi BMT niyo management ngaha mu Burundi canke label mu gihe cha cinema ifise ibintu itegura kandi vyiza cyane siko exactly kandi ironka feedback nziza cyane kuri YouTube cyangwa ku mbuga siko ariko ikosa rya mbere banafise niri izo Chris ari he hari content niba ko barakora yo ciri inzira z'iya cinema zabo ari kuri Truaf warabonye content baremeye fiko hamwe na Kijuru indi yarabazi bajya bajya abantu muba baremeye ko bari mu rukundo vyari ivyo ntivyari vyo ari content ni Truaf yayiremye none ndi yayiremye none fiko arafise mind yo kurema content nkijya nuraske canke fani bataremye ko Gundos je na mwanga ndamubwira sabe ikigongo hakiri kare nta nkoni y'Imana niko muceko nta nkoni y'Imana man ariko abantu bose kweri bazi yuko Imana nye nimbabazi urayizi gushikiro safani igituma niko nabivuga afise YouTube bro nyinshi man Van siko Fanny Lavine solution community bano bantu barazi ivyo barimo ari umunsi nimwe urakubita iminsi ibiri kuri Facebook ubu uri foto ya Fanny bayipostinze bro shash nta minsi itatu irahera Sabas utabonye ifoto yiwe shash ariko ujya cover na general ikora muri telefone muri CapCut amafoto atatu ufatanya niyo invitage ugiye kuraba cyane muri cinema n'abasineaste bafise izina rikomeye cyane mu gihugu ariko nibazi gucreate content ya company yo barondera bro Fanny Lavine reka bayobore kuko Fanny Lavine bro yaciye ahorana no hasi ku mushinga nawe wiwe afise big mind ameditate no musi tuze kuja ku mucanga twifotoza bitandukanye na bino bintu ngo vyaba Mr Kani bitandukanye n'ibi bintu vyaba Mimi ukiri Mimi hey ukiri Kado Havel urakeneye aba promoters biwawe urabona aka gakino Fanny Lavine yazanye izi YouTube zishika kuri zingahe yarafashe bagenzi biwe yarabashize aha uraza ama contract y'ama company wibaza ngo nuka rutagukina cyane basabasi bamimi hey Kado Havel reka tugareko kuno mushinga naho isoro yego soro so mukinyi mwiza yeah for real umubona kangaye muri circulation ku mbuga uyu mukobwa Chanceline bro arakenewe mani umuntu amuja ku ruhande aba bose ba Mr Sabi bakina ama cinema nivyo ariko barabati mbega ku mbuga tuvugishe gute basimbizi tuvugishe gute ba Ediso urazi nk'umwana w'umukobwa yoza akiriya content akavuga ati Fanny Lavine je ndamurenze ubu none bazotora page ya Mimi Hengo bayipostinge atigeza ko mafani bazotora page ya Kado Havel bayipostinge atigeza ko masoro Sabasi bazotora page yengo bayipostinge atakomye Ahmed
kumyamete bro icare bige kandi nta n'inzigira imwe. Ebe Yes, me aman. hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ayayayaya ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza uzosubira mu karere uje kuruhukira ahandi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane N'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Yama ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Nakutumeze neza turashima uhoraho. Turashima ndiho ni wabikora umunsi ku munsi tugakora ibintu nka bino entertainment twenyegeza for real ukamenya ngo wumvise ari nojwe umenye ko umuhungu wanyu yamaze kwinjira nitwa Ndikuriyo Leonce the son of Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador. Today it's a special thing, it's a special day. Nakira uno musore yitwa Mr. Gundos afisa nandi menshi all the way from Anashare represent wagwan. Yo kirigute mzee. Bana mambo poa mambo shwari. Nanje ndashima Imana man ndashima Imana akandi nkanashimira n'abakunzi ba Diko Entertainment kuko ni imwe mu kinyamakuru canke TV online iri mu kazi bro. Big shout out to you kandi uri kurakora man. Bana thank you ariko nkunde tukirimo no mavuta ego amazina yawe sino yavuze neza man. wivuge kwa kono hora wivuga bamenye umusore nakiriye. Yo it's your boy MC Gundos Sirwaina aka the one all alongside the one only umuntu w'abantu kuva kuri Anashare fisama aka Menshi ariko nivyiteka kumufasha mikro ya Diko Entertainment kuko ndazi neza yuko hari benshi bifuza kuja kuri Diko Entertainment bifuza kuja kuri TV online iri mu kazi ariko bakabibura urumva neza yuko abari is blessings Mungu anazidi ku bless yego natwe numugisha kwakira umuntu nka wewe ntabeshe narakwifuje igihe kinini yego tumaze iminsi tunapanga imyanya ikanka yego bikanka ko mpura n'umusaza ariko finally turahuye uvuze ko Diko Entertainment iri mu kazi uno munsi Anashare nayihagaze neza man ibana asante kabisa asante ubona yuko muri ko murabikora bihagaze neza yego man uzikora abantu ngiye mbona mu bantu kandi benshi bari no muri entertainment yego ngo Gundos ntiyohora na Diko ngo bakore ngo kubera urumva ngo kubera iki bakarema amabifatana Gundos hari beef je nawe dufitanye na beef iriho ahubwo n'abantu nyene badukikuje bashobora kuba bimagine ibintu kanaka siko ngo dushobora kwicarana ngo dushobora gukorana just imagine bakarema ibintu bitanariho entertainment bakazigabura bakazizana mo site na none ibaze wallahi man ibaze kweli salamu mumeze ego bamwe bafana ugasanga canke abadukurikirana canke abo abari impande yacu bakarema n'ibintu bitanariho siko bakarema ibintu mani ubona neza yuko vyo nahura naho bihuri yumvira umuntu azanye nk'iyo idea ngo ngo makartier ngo Noronacide natwe icivugo turimo nicivugo cyo gupambanira industry muri rusange tutaravye makartier tutaravye ngo naka turicarana jewe si vyimbeshere je twicarana n'abastari gaki nawe ntukunze gusohoka me just nkunze gusohoka nibaza ko wagiye hahiye je twicarana gaki ariko duhurira kuri social media ndakuvuga uvyegereza umutima ushavura mugabo nawe so kubavuga wivuye inyuma kabisa oya mugabo baribagira bro baribagira so kubavuga wivuye inyuma wa muhungu baribagira ariko jereka ndashobora n'umusi kuvuga neza siko kubera bivanye n'ibintu wakoze ariko ejo wanyereye naho nyene nuguma wacu naho nyene ndaza nkakuvuga kandi jereka nta ninziga ibirimo
Gundosi ikibi cawe nuko uno munsi watangire kwagiriza ikintu cyo kuvuga ngo Gundosi yahora akora neza mu buryo buri professional tariko atangiye kwivanga mu bintu byo kuvuga ngo hahiye agakreya content agakreya content gusa zo guturira no kuvuga ati social media zigaburirwe ariko ataravye neza yuko ivyo ariko aravuga ari byo bakagaruka ku muntu yitwa Alvera Muhimbaro no munsi bavuga bati yataswe noneho anashare ibigira mu ruhara runini Gundosi abantu bahora bakwemera nanje nkakwemera Alvera Muhimbaro umuhora iki kwivyo muri ko muravuga uno munsi byose kugeza uba makuru tubona tuhava tuvyita ibinyoma urabona bino bintu nimba uja mu kwidandaza ugitinya kuvugwa ibi bintu dushaka kubivemo je ndashobora kurema content nkakuremera content nkavuga diko atani nzigirimo ariko promotion yizina giyo promotion kabiri ariko kubera ko ngaha mu Burundi turacafise bya bintu ngo nakadusangira ngo ntiyomvuga nawe akibagira yuko ibaza abatavuga ukungene bangana abatavugwa ni benshi man ni benshi cyane siko abatavugwa ni benshi wifashe rero umwanya ureza ama energy duta energy yarahagenda ureza ama energy duta siko kuko urabona neza yuko hariho abantu benshi muri rusange gushika isaha bariko baravuga neza yuko ati anashare yarari amahera kugira ivuga ibintu vya Alvera anashare yaragize ikosa oya mwamaze kuvyagirizwa yuko umugabo yitwa Chimamanda Moses yabakubise ku madolari wapi sivyo kandi uravye ingovu muri ko murakoresha Gundosi mu mpeko gusa je simava nifatikanya namwe kuvuga ibintu atafata oyerega nakubarire siko nimba abantu benshi nibazi je ubucuti buri hagati yanje na Alvera siko je Alvera bro Alvera je n'umuntu wiwanje je mu bintu by'iwanje karere yiwanje Alvera bifisemo support kandi komeye je mu bastari batanguye kumpa umwanya Alvera za ku nimero ya mbere come on siko gusa abatabizi barashobora kuja bamuja mu matwi bakavuga ati bana Gundosi ngo yarahemutse ariko nanje inzira ariko ndabitwaramo inzira ya promotion ninzira promotion ukiri ngaho mbabarire ndaza kuza ndagucira mwo kenshi noneho no kugira tuyage Alvera ni umuntu wawe kuva kera imigenderanire ni myiza ariko muri no miss muri zino saga ziriko ziraba muraheruka kuvugana niduretse kuvugana muretse kuvugana bisigura ngo wa mugenzi wawe bisigura ngo wa mugenzi wawe ushobora kuba wamuhemukiye no muzuka buri kura muvyimbye umutima kandi ari wategeza kumuvuganira mu bihe bitorosha je n'igiti ibihe bitoroshe Gundosi ndabira umwana w'umukobwa isi yose yamuhagurukiye iri kiravuga yuko ibi bintu byawa kera je ntinya no kuvuga urazi ariko abantu benshi bibagiye baze kugenda kuraba kuri channel yitwa ya Gateki bro narakoze ikiganiro kigeze ku views 600 kandi ico kiganiro nagikoze ndiko ndavugira ndi Alvera Muhimbaro ubu vuba nyene ubu vuba shaka cyane guhalika ubu nyene haheze iminsi 4 ico kiganiro ndagikoze bro siko ariko kubera ko babantu baba bakeneye naka bari bagira ivyiza umuntu aba yarakoze ukora ikosa gusa nigi baca bahagarara ko cyane ko batigeze ba Felicite bavuga ati Alvera wamugwaniye ico gihe ariko ubu kubera ngo zizo content zibiri abantu benshi bariko baravuga ati ngo Gundosi ngo reka arabishiramo inguvu ngo Gundosi karavyegereza umutima bakabishiramo inzigo ariko ngira garuke kuri umushike wacu Alvera Muhimbare bro siko ni umuntu wo kumbuga kandi n'umuntu yidandariza ku mbuga bro siko nimba gitinya kuvugwa bino bintu azashaka birekera abandi ndagusubiriyemo nimba atinya kuvugwa Alvera Muhimbare bino bintu azabivemo aririmbe gospel nizo gospel azoririmba abana mu posting azobitwarira abapozinga gospel azovuga ati je sinkene yuko mumvuga siko ati uzomvuga nzomwitwarira ikibazo rero ico ndagukundira uri kuraza neza kandi wasona wabivuze ati naramuvuze neza sinigeze ndonka comment z'aba Felicite sawa bivuze ko wakoze iciza none Gundosi iciza wakoze ugira ugiherekeza ikibi kugira uvugwe oya si kibi nakoze erega society ikayibona nk'ikintu je nshobora kubitahura for real ariko abantu ntibariko barabibona bavuga bati ino nkuru je ngiye kwiraba ihera kuri Chimamanda Moses niwe yakije Chimamanda ko abantu bavuga ngo byinshi mu bya difiza 80% nububeshi no gukreye inkuru nubwo bimwe na bimwe abafise aho bifatiye hari n'ibyo avuga ribyo of course kandi hari gihe usanga abafise ama video y'ukuri none nk'ubu usanga na arayafise kandi y'ukuri oyi Alvera yo muyikuremwe muzafise
kubera wumve impamvu muza kwikuramo Aha. nimba waragiye ubikurikirana neza hariho n'umuntu yabishize ko amafaranga menshi amamiliyoni menshi aravuga ati Ego. video nimba ihari Ego. nisohoke ndayabaye Ego. kugeza ubu hari irasohoka nirasohoka ati kubera iki uyifise yaributse iciza manageri wa Alvera Muhimbare yamukoreye kuko ndibaza neza yuko reka tumugarukane n'umuntu witwa Yani A Yani A yaraciye nagiyemo muri Wema Entertainment Ya, yarimba gospel siko kandi Wema ari muri bamwe yafashe Yani A aramutamwo imitahe myinshi siko naho iyo video Yani A ayifise akibuka neza yuko manager wa Alvera Muhimbare iciza yamukoreye mu buzima bwiwe muri kariyere yiwe yego Yani A ahemutse yobakoze ikosa rikomeye cyane yani afise iya Wema cyangwa afise ya Alvera Iki byo tubikaho siko kubera ko hari abantu benshi bariko barakora bamutera ishavu cyane Yani A kugira amaramazi ujya mu mama hari abantu benshi uzabona bitora kugira amaramazi nenda kubaza nagiye kiganiro ndi promoter yakoze siko yego akivuga ko Yani A si kugira hari mutere igikoze ubu vuba si kugira mutere ishavu kugira Yani A asohori video ya Wema murazireza yuko babanye nabi na Lino General ndi promoter mbaho mwino minsi icoka nticari ciza kabisa mbo yaranageze hano aravuga ati arabahungu iki niki ibyo ntiriko bigaruka byaramenyekanye siko byaramenyekanye nico gituma naniza yuko Yani A atosohora ivideo zabajya abantu ati kubera iki yobahemutse yobahemutse gute kubera ko baramufashije ibintu byinshi baramukuye hasi baramwambika gahuzu bro siko ariko hari izindi elema ziko ziramuja mu matwi zimutera ishavu Yani A yaba n'amabanga bafitaniye hagati na Wema cyangwa amabanga yo bazi kuri Alvera Muhimbare ngo yasohore ariko rero ni ayo ugiye kuraba inshuro nyinshi naramufollowinze ibintu yagiye aravuga harimo imyidogo ikomeye ego kugeza ku rugero rwo kiyaba afise iyo video simbona ko atari kuba arayisohora umva guroze nshaka dugera hano bavuga ngo ibintu by'amavideo vyo ati duhava dusanga atani bihara ahubwo ari inkuru zakomeze gukorwa kugira muhadome ku mabare mbere gushira muri uwo mugwi iyo showbiz ariko iyo showbiz bandaye yagoka iryoshe nta kibazo urumva ariko yaba Yani yaba Chimamanda mbere wanagarutse munavuga yuko hari abantu bashobora kuba barariye amafaranga tureke ku ruhande rwa Chimamanda bashobora kuba barariye amafaranga ya Wema kugira ngo baze mu binyamakuru baje kumuvuganira wavuzemo witwara nine mana ari ugaruka ku muntu yitwara ndi promoter undi muntu mwavuzemwe ninde na Starboy sinzi impamvu mutamvuzemo ariko je ibintu bisafa ntabyo nari bwije ariko urabona neza yuko industry showbiz kugira iryohe diko kugira iryohe izi challenge zirakenewe mu gikintu ariko abo tubiha ntibaratahura ko industry kugira iryohe habaho challenge zo ku muntu kanaka challenge gundo sindazeme ego ariko imbere yuko abantu tubavuga ibibi nta ma challenge y'ivyiza tworema tukabavugako twara yabiremye kandi menshi pe challenge z'ivyiza ni makarorero z'ivyiza nyinshi makarorero muri film inkuru duheruka yari kuri trend yakaze cyane yarakwari gushamirana kwa Nsoro na Fani zivyo sinzi kuvyibuka kiragiye kabisa amasaga yarakomeye cyane ndavyibuka mba kuvuga nk'ubu kuvuga ngo Mimi ngo akundana na Kane nk'akarorero bubona mpinga ni hahi mugo bavuga ko Mimi yatukanye na Kadora Vera nyene harasha ariko ugize neza oya ugize neza ni kibazo nibaza urazina uca bigaruka bano bantu wavuze Mimi nane na Kadora dufate nka Mimi na Kadora Vera siko jewe ndabegereye Mimi nkamubara ati tugira ducreate content siko yego ama media abure akwiruke kijoro n'umutaga yego aze Mimi nkamubarira ati Mimi ducreate content mugire base na Kaduha Vera yuko mwashamiranye yego ariko kubera iki saba content creator Mimi si mu content creator bro kamero Mimi ureka kumita mu content creator gute amaze kurema content ya Mimi abendabe bimwe yuko yateye abana bimwe yuko yavanye n'umugabo ziya ni content yazijya sina we yaziremye siwe yazijya nabaje kumucafuza barira content yaremye barira Kaduha Vera content yaremye abendabe
mbo oya content mwene izo ntazo mbona ariko barafise ibikorwa bakoze nk'aba influencer kugira okay, tubakore mu mugwi w'aba content creator tubashire mu ba influencer ivyo ndavyemera ego kubera ko gukina cinema iragiye kuri YouTube nivyo kandi iraronsa ama views menshi siko umugwi BMT niyo management ngaha mu Burundi canke label mu gisata ca cinema ifise ibintu itegura kandi vyiza cyane siko kandi ironka feedback nziza cyane kuri YouTube canke ku mbuga siko ariko ikosa rya mbere banafise niri bararonka views nyinshi ariko barabuze ya idea kuvuga ati mbega kiye gikorwa yuko twagishize kuri YouTube tugicira inzira gute kugira tuvugisha abantu babura amahoro izo Chris ari he izo Chris muri no mwanya izari hehe nyene uzikora umuntu mukanya yambwa ngo saba content creator ngo izo ngo aracakina film saba content creator izo ariko witonde urabona umuvuduko BMT kunda gukorerako irakora igikorwa ngafata kanu kameze nka vacances ego nibaza yuko umwanya n'umwanya wobona ivyayizo bisobanutse hagasha urabona iyo vacances ni uko hazuka ndi maraso mashasha ajya maraso mashasha naje muri cinema atera abafana bibagira bayizo kushikino sahara gahara abafana benshi bibagiye izo Chris bro chako baba mwibagiwe n'ingoga man agatsirikwa ntigahiriheze vuba kandi izo yigiremwe ibihe byiza yabigiye ibihe byiza siko ariko ntibigeze bakreya content yo guma muri circulation reka tugareke kuri no mugwi Major TV kuri Major ni wasohoye cinema ariko saba content creator ariko Major nyene basohoye ama filme menshi kabisa hari content niyo bako barakora yo ciri inzira z'iya cinema zabo no kuvuga uvuga ati nyuma yo gusohora ama cinema niba n'ama content aherekeze canke atangurira ibikorwa vyabo kugira bigire inzira nivyo vyiza nico kintu citwa umu content creator je ndashobora gucreate content Mr Kani akaja mu rukundo na Angeli kugira gusa nyene tuzane gifungu ngaha hashe hanyuma bace bazana igikorwa bagiture mu gisangizo ndoro hanze bien bakaje no kuri beach bro bakifotoza kandi umwe yambaye ikoti n'agakanzu man mugabe ivyo vyose niba reka tugaruke kuri Truaf warabonye content baremeye fiko hamwe na Kijuru indi yarabazi bajya bajya abantu muba baremeye ko bari mu rukundo vyari ivyo ntivyari ivyo ari content ni Truaf yayiremye none ndi yayiremye na fiko arafise mind yo kurema content nkijya nurasike canke fani bataremye oye tuzo turabwizanye ukuri bro imbere ko tugera ku Truaf kuko nabonye mwana yivuze mu buryo bunini ego ndashaka umuntu yuko Aruvera yuko tumuvako tukanamuvako neza wa mugabo we umva ikintu nipfuza ego usaba imbabazi abantu badukurikirana usaba ikigongwe muhimbara uvuga ati mushiki wanje twagiranye ibihe byiza ndikuye mu mugwi w'abagucafuza banakubabaza urumva kugira dutera intambwe hano hantu tuhamaze neza ntiyantumye ariko ndizera ko ahantu ari Gundos nezererewe kubona Gundos yo byuka muhira umusore w'ijunja n'ijambo ngono turiko turabona akifadikanya na Bacimamanda Moses mu kurema inkuru z'ibinyoma zivuga ngo hari amafoto n'ama video y'ubwambure bw'umukozi w'Imana ngira ngaruke kuri kino kintu akantu rakumisa merisi ngira ngaruke kuri n'umukozi w'Imana bro nanje ndumuvuga butumwa nabona uri umuvuga butumwa je ndumuvuga butumwa uri numwe ya 10 na kaga wa wundi ngo kwari yaka je ndumuvuga butumwa siko ndaza ngaha kugira ko twigishe naho tutigisha ijambo ry'Imana ari muri Bibiliya ariko turigisha ibintu vyofasha abagiye batandukanye siko je naruvera na kimwe dopfa kandi ni muzi kintu ca mbere je Chimamanda hari gihana postinga n'ibintu naje bunyene nkanamupinga kuko je nta musi numwe arigira posting ikintu ngo ndagishimange ndagihagarareko ahubwo twebwe analyse dukora ndagisubiremo analyse dukora ni analyse dushobora kuronderera ko amakuru ariko atari analyse tuza kuza ngo twemeze a 100% uri kurantahura kino kintu aho ndiko ndakumva ni analyse ubona neza yuko dusesangura ibintu kungene ko biragenda jewe nimba Fanny Lavine apostinze ikintu nakivuga kuri Anashare siko mba nanarize ikintu yashoboye gupostinga ivyo kandi biremewe Chimamanda ashobora kuvuga ati yuko izo video ziri hanze siko jewe ndaza nkanaliza uruhande rwa Chimamanda n'uruhande rwa Wema ariko nkaja hagati ata numwe ndiko nanashigikira cyane ariko kubera ko babandi baba bakeneye kumva ivyo bakeneye kumva boyene baca batahura ngo yajyamiye Chimamanda ati yajyamiye kuri Chimamanda abandi urazi yuko mbega gushino sahari abandi bashobora kuvuga ati yaravugiye Aruvera
kumbure muri bya biganiro bya mbere wavuga wakora bijya nyene ariko nakoze ibi bigezwe ko muvuga musa n'abamwagiriza ko vyo bari byo oya ziya ni analyse dukora siko ni analyse dukora dufatiye ku mpande zose ariko tudafatiye ku kuri kwa Chimamanda canke ku kuri kwa Alvera Muhimba. urakoze cyane mufatire ku kuri rusange atari kwa Chimamanda muri uno mwanya uremeza ko igiye ko bavuga kuri Alvera vyo bari byo cyangwa ni kakantu wavuga wanashaka atari kabi ko kuvuga ati ko content batari ko barazirema je buje niko natoye ko batari ko barazirema reka tuziremere ikintu ngira mvuge coco ko twatahuye game uko zikogwa ego ikintu ngira mvuge coco ujya mwana bamuveko pe Alvera Muhimba ari bamuveko kuko ahezagira imitima ya benshi nakubana mba numva neza yuko nk'umuntu azona duza n'umutwe ngo asubiye kuzana content ivuga Alvera nabi nanje nzomwitambika imbere MC Gundos nukorera my sister ebana je kwere ndamwishimira bro iterambere giwe je ndagishimira siko ariko aza tahure cyane Alvera n'umuntu wo kumbuga yego izi challenge ziba zikenewe muri carrière bro siko je nimba mfata umwanya nk'iminota 30 Alvera Muhimbane nkamuvuga ko content man ije ni promotion ni energy mba nataye bro energy yo irimo kabisa kandi si kuvuga ngo mba ndatwaye mu nzira mbi canke muri ya nzira yo kumwicira izina oya ahubwo ni promotion ya Alvera Muhimbare ariko ikintu je nama mvuga tuza turirinda kwinjira muri vie prive y'umuntu aha nakubari nidukore promotion ishobora gutsitaza umuntu ngo usangira mutuntuje mu mutima urabona bije bintu byose nkora zi analyse ni analyse ziba zijanye n'akazi akazi circulation arimwo kubera ikintu kimaze kuja ku mbuga si ikintu kiba kiri vie prive oya kiba camaze kugenda kabisa iki gituma rero twe dukora zi analyse tuvuga ati bino bintu nivyo ku mbuga ariko ba bantu tubiha bikaca bibakomereza kumune bibaza Alvera Muhimba nituze izindi vie prive ziwe ziri mu miryango yiwe ariko si ngombwa ngo tuze ngaha kuri micro kuzivuga bro ariko ivyo tuvuga ibintu vyamaze kuja ku mbuga ni nabo nyene bamaze kugira ico babivugako ubonye Wema postinze akantu Alvera gapostinga akantu asaba ikigongo abantu canke ikiniki bijya jewe ndaza kuri social media nkabivuga kuri ana share siko kandi atani nzigirimo ariko ikintu Alvera tazokwigera avuga kuri social media sinzoza ndakivuge no kuva nimba nagutawe mufatira kubiba byamaze gusohoka bihari ni muja mu cumba c'umuntu ngo musoko avuga no mu cumba umwara no mu cumba bahara bageze kuko bayava ngo bagiye ku madirisha ngo bazana video ngo kwa iryo ni kosa nico gituma saba neza yuko na leta mvyereta nkozi izane ikintu cigisata gishobora gihana abantu dukorera ku mbuga bro kibikurikirane gisata cigenga kibikurikirane bazogira ahantu bagira nk'ikigo ukoze nabi ku mbuga na postinze n'ikintu dafitiye n'ubuhamya bakubike nk'ahantu indwi imwe bagukosore man mbona bazokosora benshi kabisa ivyo rero birakenewe ikigo gishobora guhanura rega no guhanura kidahana ariko gihanura ni guhanura bagushira ahantu bagucishe kakantu bagucishe kakantu ubonye nuveyo uvuga ati nzo postinga atanzinjira ibi nzo bipostinga ikintu fiti ubuhamya fise fact ziri ngaha nico kintu ca mbere ngaha dusaba leta vyereta nkozi kabisa izana ikigo kizokosora abantu bashobora kuba bapostinga ibintu kandi Alvera Muhimbare kuri iyi ncuro iyi challenge ariko aracamo naragiye numva neza yuko afise n'indirimbo muri studio indirimbo ya gospel music iyi challenge ariko aracamo iyi promotion arabe kano kana cagatamwe bike arabe indirimbo yitemo kuko n'indirimbo ubona neza yuko ubutumwa bwiyo bwoshikira benshi iki gituma nakubare neza yuko turacabuza aba content creator Alvera Muhimbare si mu content creator iyo ari mu content creator yaba agira nawe yacahagoro afatira yasora indirimbo apana kugenda kwisigura kuko iyo ugiye kwisigura ntirwaje mu media ngo aze ngo muje barambeshira ngo byagenda sohora indirimbo araronse content yaba nziza yaba mbi content yo mugaburira bro yo mwinjiriza ama views menshi kuri Alvera Muhimbare YouTube yiwe ariko niyigeze nabimedita bro oya ntarirarenga woho numva namimenye kumva mu gikona afise igikogwa ego
wobona arakidutayemo nanakoranye n'uwitwa Senge muri filime sizo kumona kwa Sabas arambwira ati abantu bose bari mu 20 ko turabasengera gusa avuga akantu nakunze kavuga gati inyuma ya kino gihuhuse ati Aruvera ashobora kubundi muntu akomeye atigeze kuba we mugaba bamusengera nako abariko baramucafuza bakabandanya babikora inkoni y'Imana iraba amashuri none ahise ngore gwa ndavutireka ko Gundosi je na mwanga ndamubwira sabe ikigongo hakiri kare nta nkoni y'Imana niko muceko nta nkoni y'Imana man kubereka abantu bose kweri bazi yuko Imana nye nimbabazi urayizi duhemba kubera umwuka kubera Imana twicara kuri izi mikro kubera Imana oya vyove niba yako iduhuye umwuka izi nguvu zi energy kubera Imana kubereka abantu bashobora kubiyumvira ati ngo akanyabo ngwinkoni y'Imana Imana n'umugenzi wa Imana murasangira ariko mugurumva bwana Gundose gutunga urutoki ku muntu yasizwe abantu nanye we ni wasizwe we ni wasizwe yo Jene John je mukozi w'Imana yigende nawe twahuye rero turabasizwe so reka twigarukire ahantu warugeze wasa no uriko aravuga ariko bimwe mu bintu wagiye wagiriza na byite kwagiriza abakinyi ba filime mbere waratenge no kubivuga uvuga ati ntabwo araba content creators ati kuko yaba bari bazi bino bintu filime y'u Burundi binageza hano cyane kuba yarageze cyangwa karora ati buryo umuntu wenyene dufise muri filime y'u Burundi respect ku muntu yitwa Fanira Vin niwe mu content creator hano ni washikuje kweli oya sinashikuje uravye abantu bari mu kino gisata bakora bitanga batizigana barakora ni wewe wenyene kweli barakora siko barakora nivyo tuvyemeranye kandi bafise impano kandi bari ku kivi basohora ni cinema ziryoshe siko ariko mbega izo cinema zanyu ko zimaze kuja kuri YouTube mubikora gute kugira ziya cinema hagire content yadiko kugira kwiruka inyuma korondereko akurondeka ikiganiro siko gushikiro safani igituma ariko nabivuga afise YouTube bro nyinshi man siko Fanny Lavine solution corner siko hari ikintu atamisi ibiri yohera badakoze content kanaka siko reka tugaruka kuri kino kintu urashobora gusanga basi bagiye muri tournage bamimimire bagiye muri tournage ariko iyo tournage barinze banayivamo atana foto nimwe bifotoje kugira bazara posting no kumbuga zabo nabonye ryari uri kurabatuka wari wanishikiye kuri tele Igitega niyo narindi wararindiriye ko bifotoza urabura ndabura man ndabura ariko cyo ndiyumvira ati bano bantu barazi ibyo barimo twarinze tuvayo atanugize tentative yo kuba ahubwo niyivaye bo barira ati nimuhagarare ngaho ndabafotore ndavuga ati ba bantu vyavre nuko ari umunsi nimwe urakwita imisi ibiri kuri Facebook ubu uri foto ya Fanny bayipostinze bro shash oya Fanny ntikibaho n'ubu kino kigano dushobora kugiheza usanga ya postinze nta misi tatira irahera Sabas utabonye ifoto yiwe shash Sabas ahubwo heruka kwifotoza ryari uyabonera kuri stats za nimba ari Los Angeles nimba ari he uyabonera kuri stats ubona menga ntara oya Sabas wewe vraiment average ibintu byo kwifotoza si ibintu byiwe kwe oya niki gituma ubona neza yuko Facebook yiwe irashobora kumara n'amezi abiri even amezi abiri utarabona post uyo muntu no content creator ahubwo ararindira yuko asohora cinema akayipostinga niki gituma ngira ngaruko kuri Sabas mwagiye no kumuvuga no ku makava ngo nta kava akora na kava yiwe bro ijyane kaviri professional imyaka amaze muri cinema Sabas nkuru nziza kandi Sabas ahagaze neza mu kino gihe ahagaze neza yateza ko ari karakora amakava ya karorera amakava n'umuntu yene anayibonye gusa avuga ati uyu muntu ya Medis ariko ujya kava na general ikora muri telefone muri CapCut amafoto atatu fatanye yevitage imwe ngiciye nk'umurongo ko iyindi ka irutwa na invitation y'urubanza bro irutwa na invitation y'urubanza siko nimbuze ikintu ca mbere ngira shimangireko muri cinema content creator jewe rega hari ikintu mura mvuga aba bose baba mimiheye bro n'abagenzi biwanje simvuga ikintu ngo nuko kugira gitsitaza umuntu abo mvuga ikintu cofasha umuntu kugira akire amenye ivyarimo siko murafise imbuga zanyu siko ni gute umuntu w'umusineaste afise izina atana TikTok afise aramuza baraseneza basaba TikTok ya bariho barayafise gusa mimarayifise batazi kugira TikTok erigana kimwe kugira account kwa vatira hari irahari siko iri muri circulation upostinga kanga ukora live kanga
siko nimba uzi ikintu ca mbere ubona neza yuko uramaze kubona yuko abantu bafise amadiri menshi mu gice c'u Burundi ubu ari abantu bakorera kuri TikTok cyane exactly basinya ama contract menshi yego hari abantu bamwe bavuga ngo bafise ama contract ntanabazi mugabo ugasanga abana TikTok yiwe ever ugiye kuraba cyane muri sinema n'abasiniaste bafise izina rikomeye cyane mu gihugu ariko ntibazi gucreate content ya company yo barondera bro bazi ngo gukina sinema barishize kuri YouTube baronse izo views abafana babo barabayibonye barafericite barabandikiye muri commentaire yuko mwabyi byagenze neza nibyo ariko nta musi numwe bigeze bakreya content iherekeza iyo sinema yabo bazi ngo turakinya sinema turayipostinze kuri YouTube turarungitse muri za groupe za WhatsApp birahereye aho nyene Fanny Lavine reka bayobore kuko Fanny Lavine bro yaciye ahorana n'ura hasi ku mushinga nawe wiwe afise big mind ameditate no musi tuze kuja ku mucanga twifotoza tuvugisha imbuga tuvugisha aba promoters baze gupostinga bitandukanye na bino bintu by'aba ngo by'aba Mr Kani kuri kurahura bitandukanye n'ibi bintu by'aba Alvera Muhimbara ifoto ziko zirasirikira ubu ni foto za Alvera Muhimbara ari kumwe na Wema bitandukanye n'ibi bintu by'aba Mimi urashobora gusanga yuko Mimi aguma garukana ifoto yashoboye gupostinga aheze n'igihe ayigarukana nk'incuro zibiri kuri page yiwe usanga shooting ikundo erega bino bintu bitwara amafaranga wa muhungu ifani niba bishobora uraraba neza yuko ikigega ciwe kidatuburutse avuga ati agafaranga je kahari reka ndabikora nta musineasta dafise amahera gusa nuko batazi umwene bayakoresha Mimi uraza amahera afise Mimi nakanota afise uraza ninde musineasta bangana ingendeshwa ga mu gica cy'uburundi oya Mimi afise imodoka izembye kabisa ariko kubera ikino naronka ayo mahera yo kugura imodoka atiyumvira ati reka ngire promotion y'ibintu by'iwanje ariko uraza ikintu nahavuye nibaza ku bintu byinshi wagumye uvuga kumbure ko bavuga ati twebwe turaba filmmakers turabakinyi ba film ariko ntituraba content creator bagaca bavuga bati twebwe nimba ibyo bikorwa byobaho reka bagundos reka ba promoters reka ba journalists babidukorere ntabwo ubona yuko nimba biyumvira nkuko baba basusereza bakavuga ati twebwe dukora ama film mugo ivyo gukorera ama content si vyacu nehe nta muntu numwe bwakwiye isi w'umustar atarondera aba promoters naho wowe ufise izina kiretse nyene cubahiro mu gihugu cyacu Burundi ririkora iryo zina na promotion rikere hamwe ni promo hamwe n'igihugu n'u Burundi siko ariko nimba ukiri Mimi hey ukiri Kado Havel urakeneye aba promoters biwawe bashika nko kuri batatu kira foto yose postinze banayitora ukazobahifana ni wavyiyumvira wamaze kubaremwamwo icizere ubucuti budasanzwe utarinda no kubaha ni n'akanoti bakanayipostinga ku buntu bro ariko kubera ko mwebwe mwarabonye neza yuko tugiye kwifotoza turapostinze kuri page zanyu nta no mu promoters numwe mufitaniye n'imimenyerano bigenderanire ifoto isirikira kuri ya page yiwawe wenyene n'uyitora nawe azobapfuye agasoni je hari uwigaze kumbwira uvuze ikintu kinyibutsa ikindi yambwiye ngo je ngwereka ndumusare mfise izina rinini ngo ahubwo ngo mposinze ikintu ngo mwategereza gutanguranwa avuze ati uwo munsi nawe urankira igisahana kwero mwategereza gutanguranwa kugira mu kigeze kureka kuko je nararenze hano ngo muri baba underground umva ko borehira promo canke bo basanga kumihana ngo ni mudufashe navuze ati kumbe mwarubatse izina ntitwabimenya mwa ati we urinde wewe nyene namubwiye majambo market kumbe mwarubatse amazina twe tuguma hahandi ntitwabimenya akeneye kuba umustar irenze igihugu bro izina giriwe ikeneye kugira izina n'isura nziza mu makungu ibaze man ari abantu banarinda bro ari abantu banarinda ibaze nk'umuntu ashobora kwahuka akavuga ngo ndinde yuko muzoca mutora ngo ifoto ngo umuntu ayiposting ati muyigeze kure cyane ngo kuko ari byo mujejwe hari abantu bataramedita yumvira nk'uwo muntu bro nk'uwo muntu usimbona na domenero namushiramo ahubwo n'uwo nyene hari igihe abantu rega baza mu bintu batanazi n'ivyo barimo urabona aka gakino Fanny Lavine yazanye izi YouTube zishika kuri zingana yarafashe bagenzi biyiwe yarabashize aha siko kugira rero abo bandi basiniyazi Fanny Lavine yamaze gushira ngaha kubera publiya cyane kuri YouTube atamusi rumwe aja mu gacerere abo rero bisaba neza yuko bakiriya content
iza na Fanny Lavine akacajugumira bakamunyiganza bro. Ibi bintu muri industry birakenewe kandi nta gwanko ruba rurimwo. Bisigura yuko ubihuriza ko n'uwitwa Jojo yavuze ati Fanny vraiment merutse kwakira umuwitwa Jojo tumukunde. Ego. Arambwira ati tutabeshanye no mugore arayoboye. Je ndamubwira ati sindabihaririye nta nivyo nemeje ati muga kuvuga yuko umuntu ayoboye twava dufatira ku bintu byinshi. Uvyumva kumwe na Jojo. Oya. Fanny Lavine koko akantu ngo mama laho ngo arahangikisa atarakiyoboye n'iki. Oya biragoye kugira uvuge ngo umuntu arayoboye abandi. Siko? Yego. Biragoye kugira uvuge ngo umuntu arayoboye abandi kubera abantu bose bafise ugukora kwabo. Siko? Umuntu wese afise ugukora gutandukanye. Siko? Ariko igituma abayoboye muri domaine ngira mvugemo ni domaine y'abantu bose bavuze sinema mu gice cy'u Burundi batangura kubona Fanny Lavine. Hagende ko bimeze ukivuga ati sinema y'u Burundi ati kubera iki aguma muri circulation arapostinga ku wa mbere agapostinga ku wa gatatu agapostinga ku wa gatanu bro. Siko bitandukanye n'uwundi muntu arazi neza yuko apostinga rimwe mu ndwi akacabura na content yo create arazi yuko apostinga rimwe akacabura na content yo create kugira agume muri circulation. No kuvuga content abora hayihera kubera ko ntari muri circulation mu bantu. Biragoye biragoye. Yo bari mpamvu Fanny ugiye kuraba n'ama award meshaza usanga yayikoreye. Uraza ama contract y'ama company contract zifise kabisa. Siko wibaza ngo nuka rutagukina cyane basabasi bamime hey suko rutagukina cyane bro. Suko rutagukina cyane bamime hey bakadoha vere. Urabona diko ari kintu sometime tuba dukeneze ko turabwizanya ko kandi n'ibintu natwe nyene byo fasha industry. Siko nimba dufata uyu mwanya twicaye nga dukeneye ko sinema yacu ija ku yindi level. Siko kuko TV online zo nga mu Burundi siko ziraharuritse zishigikira sinema. Siko reka tugaruke kuno mushinga naho Soro. Yego Soro so mukinyi mwiza. For real umubona kangaye muri circulation ku mbuga. Soro si ibintu vyiwe kabisa. Si ibintu vyiwe ngo ama content ushobora kuba atanavyemera. Si ibintu vyiwe. Niki gituma neza yuko umaze kuza kuri izi mbuga kugira widandaze utazi kurema content kanaka. Uyu mukobwa Chanceline bro arakenewe mani umuntu amuja ku ruhande. Ako Chanceline hagaze neza muri no miss. Guhagarara neza ni kimwe. Guhagarara neza muri cinema ni kimwe. Mbega kumbuga niba ndi bako baragupromotinga bariko bagupostinga gute hambavu ya Facebook page ya office ni bande muri ko murakora ni bande muko murakorana. Ico nico kintu cambere kinakenewe. Bazi ngo ni gukinama kaca bapostinga kuri YouTube zabo zige standukanye aba bose ba Mr Sami nabo nyene baraho nyene bariturije. Cyangwa guputse Sami Kera ya recreating ame niki Sami ubaye ibintu harimo kare ya create kabisa na bakanyana eba bano bantu urebira kenene neza yuko biga bro bakicara bakiga kandi kwiga man ngena gisubiremo kwiga si bibi kandi kwiga si kugayika bro. Oya no twese turi ku ishuri ahubwo kwiga ni ikintu kiza kugufasha cyane muri career yiwawe gushika ku yindi level. Yego nimba ugisohora sinema utazi gukreate content ndiko uzomurondera wewe kumurondera ariko namurondera kubera ko ivyo bintu ubikunda umva vyoba mugarige umurondera uvuga ati n'umuntu uvuga ati nta content niki ntazo kabisa nta soko irimo nta soko ukamuha ikiganiro kubera ko umusupport kubona yagaragaye mu sinema kana siko ariko ukamuha ikiganiro uvuga ati nta content y'ikiyago nza kumukuramo ariko ndaza kumuha ikiganiro kugira ndamushigikire muri career yiwe. Yego ivyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu gihe nimba ndakumva vyasaba ngo anashayira hagurutse igiye gukora ikiganiro uriya muntu naronka inyungu ziwe ariko anashaya nayo nyene ironke nivyo biba bikenewe siko nivyo biba bikenewe kuko je urashobora gutumira umuntu kuri Diko Entertainment siko wowe ukamufasha promotion ukamudugiriza izina ariko Diko Entertainment takimwe yinjije bro. Nivyo bigwiriye ahubwo ivyo nivyo bigwiriye nivyo biraha kabisa. Ivyo bintu kugira bizohere nuko tubona aba content creator kirenze gukina amasinema bakina amasinema nivyo ariko barabati mbega kumbuga tuvugishe gute basimbizi tuvugishe gute ba Ediso binjire muri circuit batori foto yiwanje bayipostinge ku mbuga zabo tutigeze tunavugana ariko kubera content nanditse urazi nk'umwana w'umukobwa yoza
akiriya content akavuga ati Genda uyibahaye, genda uyibahaye. ati Fanny Lavine je ndamurenze ati je Mimi Mihaye nitwoje hamwe bro ati je Mimi Mihaye ndamurenze agaca atanga n'amafagite yiwe uko yabonetse kandi kose atanze girimo ariko ni kugira content yizi channel za TV online zimwiruka inyuma. uvuze akandi kantu kanyibukije ibindi hari n'abantu babiyumvira ati bokora content kwa kantu uvuze k'inzigo ariko ni kino gisata usanga uno musi ushobora kuvuga umuntu atanurwa nkorimo nkuko bivuze Ego. ngo akavyegereza umutima niko gatame bakoresha Ego. usanga vyahindutse beef Cyane man. n'abazaba babishobora mu gihe n'ikintu citwa ubumwe no kumenya ibintu bikorwa bivuga yuko muri sinema y'u Burundi bitaranahagera Biracagoye. ubwo n'uwo bigaragaza niyo usanga yiteranije n'abakuru biwe canke bagenzi we Biramaze kuba. Biramaze kuba kuko namaze kuronka amafakti menshi y'abana b'abakobwa. Ashobora kuba yanditse ikintu kanaka. Ariko kubera uwagombye gutwara kiyo content akaca agomba kuvyegereza umutima akaca abishiramwo inzigo Yego. naho ugasanga wa mwana yakoze content kugira ko sinema igume muri circulation kugira abantu bagume bavuga ati mbega bimeze gute siko yego. nimba ubona ba Sadbi bro mu muziki Sadbi barashobora gupostinga Big Fizz canke Big Fizz agapostinga Sadbi atani inzigirimo yego ariko ugasanga baba promoters twemera mu gice cy'u Burundi bagatoye bariko baragapostinga Yego. ubu none bazotora page ya Mimi Mihaye ngo bayipostinge atigeza ko mafani bazotora page ya Kado Havere bayipostinge atigeza ko masoro Sabasi bazotora page ngo bayipostinge atakomye Ahmed atakomye Ahmed bro ibyo nibibaho mani bicare bige kandi nta n'inzigira imwo ni ibintu byo dufasha kugira sinema ibanda yija muri circulation n'abakinyi beza bafise impano bro kandi hari umwa byansi isinema mu gice cy'ubundi ihagaze neza bana kumwe kubi kabisa ihagaze ubone ko neza n'amakampani atangiye gukubikiriza y'amaso avuga ati ha hantu haramera wo korana nabo byogira aho bigeze muganga nkuko babivuga ntibaraza neza ngo babibone Ntibaraza, bro. gukorana na bano bantu kumbure ko hari ikibura Hari ikibura, muri man. bibura ico kintu uriko uravuga gishobora kuba kirimo cy'umuntu nta banki zo gusinyisha contrat mayitigeze kubona muri circulation ku mbuga uzovuga ngo uzoyinjiriza gute ata visibility ata fan base ata fan base ninde yo gusinyisha contrat ata fan base ufise ata n'abantu ibihumbi 100 bashobora kubona ikintu wavuze ivyo bintu rebe bicare biyige ni ibintu bizobafasha muri carrière yabo canke nuko benshi bakijijwe gundosi babifata nkuko baba baguye baba bacumuye turi mu gisata bereko umuntu akijijwe ntapfa ibyo akoze turi mu gisata c'imyidagaduro twese turakijijwe urazi mvuye ngaha kuri iyi mikro usanga cangenda guhimbaza Imana muri gospel music ucuja mu makesha usanga ndirimba muri chorale na sha ntago ndosari jewe sanzwe ndi umupantekote na muri umupantekote warakuye je ndi umupantekote mbwa ntaco mfise ndakwagiriza cyo umuvuga w'ubutumwa ariko iyo tuvuye mu kazi hari ubundi buzima tuba tugiye yeah for real that's for nimba Mimi Mihaye uri umukizwe isinema ni mu gisata waje kugira wigishe mu gisata c'imyidagaduro gifise uburyo gitunganije bitandukanye kibamwe amabeze kikabona ama content n'ama challenge w'ubunyene n'ama challenge ariko uvuye muri rya sinema utashe muhira ubuzima bwo muhira n'ubwo muhira ubuzima bwa sinema n'ubwo muri sinema abantu batahure sinema ibintu bivugwayo sinema strategy yo kugira ikigo ciwawe kugira impano yiwawe hari abantu benshi bamaze kuronka ama content kanaka ariko nibo bavyazemo umusaruro Mimi Mihaye yararonse ijya content muvugwa ko y'umuryango iki niki yari content yari gushobora kumuremera bro mbo ariko hari kiriya gihe yaranaremye nyene ego nico gituma babuze ivyo bintu byo gufatirana content nukuvuga ba profitire bibavuga ngo profitira mu nduru muri ako kacagari nyene uhabyaze umusaruro ufise nkuko wavuze ati nkuba ruvera natemwe indirimbo nta nukundi kubera ibivuga ufise content iri kirasirikira ku mbuga iyo cyane izo kurondera nkigo bihumba amajana 2 uje kuyinjiriza izo bariya oya babonye ko biri habo yatanga arayaguha ariko jewe sinzokwinamura ngo ndaguhe turasamira uzi yuko views atari ibihumbi 2 si content nje gutora bro views zano zitanariha ugasanga nta n'ibihumbi 10 by'ama views si content nje gutora siko kuko nta content uri kurarema muri kino gihe cyane namura ndaguhe turasamira nta content nje kugutorako
ahubwo nje kugukora kikiganiro Nta business kugira rero. kugira nyene abantu Babone ko wakoze. babone yuko wakoze siko bitandukanye na bano bantu man bano bantu baracafise ibintu cyane mu mutwe umuntu urashobora kumwiyumvira ko ariko akabona kumengo uri kura mu profita ariko akibagira yuko je ndakurondeye kubera nta content irimwo ntaje nakimubwira unyinjirize ahubwo je ngira ndakumfashe kumenyekanisha izina ry'iwawe ariko benshi ntibashobora kubitahura baze bige bibaza ati kubera iki Fani akorera gake ku ma TV online amurondera ko Fani afise content aka kantu baze bicare bakiyumvire akorera ku ma TV online make naho nyene kubw'impamvu runaka hageze kandi mu gihe aba afise content kubera iki basanga keshi muri izo content nimba nakurika ibyo wagiye uravuga azifisemo uruhara rwo kuzirema kuko urabona neza yuko umuntu kugira ukore content ni utangura kuyirema jewe nza kugufasha urakurikira nza kugufasha mu kuyamamaza watanguye kuyirema kuko jewe sinza kukuremera content mimime hey wowe nyene ibyo wabihindutse bya binyoma byo wabihindutse gucafuza umuntu nakuremera content wowe ahubwo ukacuza uyopoza ayo ucumenga nta kumvikana kuri aho kumvikana harumoni iri muri ivyo bikorwa muri nta birimwo aba content creator nga mu Burundi Fanny Lavine ni mu content creator kuko hari abandi benshi bazi gukina baba influencer muri cinema kandi bakaze cyane kandi dukurikirana cyane ibikorwa byabo ariko batazi gukreya content y'ikintu kanaka nabo umushinga na Heremi Nice urazi igihe amaze cyane muri cinema bro Remi ngo yakoze amafilme kuva kera bujya hari content narigira rema kugira bana mu posting ni kangahe mu posting aba promoters ku mbuga ahubwo ndasibona abantu tubareke none niba tabyashoboye acamanika amaboko avuga ati je bino bintu si ibyanje ariko baze yegera uyimukorera nk'ubu nkawe mbona Remi akwituye uwo mucapira kantu baze cyane uwo mucapira kantu baze baremera ibintu tubavuga ko nimba je nifashe umwanya nkakuvuga ati Remi igihe amaze muri cinema nta musi numwe yigeze create content bifata ukunya guko niko biri bana nk'izo Chris ujya yaba afise umuntu amu managing izo Chris umubona ku mapancarte bro ariko bose babuza aha kandi izo n'umutipe ahagaze neza afise physique ibaze man kijya kintu bro ariko outfit meze neza ariko ukaza gusanga y'amashira hamwe ya Superbati basinyishije ko basinyishije ko uramaze kubona kaga pancarte kari hari ugiye hariye kuri airport kari ucako ubwira ucomoke mu gihe kariko Gina Ginere na Mignone mze abo baruta fan base bakado ko bahagaze neza cyane ku mbuga ariko kubera iki niba rigera ba meditate ndashobora kugenda kudodora ati jewe tunzokwinjiriza aha tukabona kuri pancarte ngaha ya BCB bro tukabona nka Mimi ni hari kabisa mani ni hari ariko babuze ngaha ikintu cyo kugenda kudodora kuri company ati jewe nzokwamamariza muri cinema zanje mu ntango uzobona akaruka gapande kiyo banki kandi aho nzogenda hose nzoba ngiye nambaye na triko y'iyo company yiwawe ariko bo bazi mu mutwe basohoye cinema kaca biyicarira muhira bakaca barindira ngo ma views umwe na doga ba boosting bakaboosting Ewana bro it's a big deal ni birebire cyane uyu mungu duhe twona harara numva no gushimira my brother